urankunda cyane cyane kurusha uko nanje nikunda. Ivyo rero shaka yuko wewe ubimenya. Uranyizera cyane cyane kurusha uko nanje nizera. Niyo mpamvu nanje shaka kukwihera urukundo. Kubera yuko yo nifungiye amaso yanje. Mbazi yuko neza uri ngaha uri kumwe nanje kandi uzohaguma iteka ryose. Roki turavugana sana ni kuri Instagram. Ndafise na neme yewe ya WhatsApp yani cyo bita revolution muri filime ndundi tuyishe kuri high level. Avuga ati rero yani ntidukina ninde ntidukina nkina mico ntidukiniki reka dukine film action ba uwanje ibihe byose. Ndagusezeranya kandi yuko ntazokwigenda ndakureka mukundwa kubera yuko iyi ari ndahiro yanje Ismaivo uruwanje ku bantu bakunze ifilime nka kaziga za Marvel Studios, Smallville, Superman n'izindi. Twese bafitiye filime idasanzwe bita Kera Harabaye cyangwa se Once Upon a Time. Tugeze kuri episode ya 3. Ushoboye ibyo byose wicishe bugufi yani. Byose yani ndabikesha mama wanje niwe mufana. N'ikintu cyose nimba ari indirimbo nimba ari filime ngoma ndayisohore. Mama kwanza manza kuyumviriza. Nayiswa ndamubwira ati nje ngoma nkore kano kantu. Bakunzi ba Budget TV turamukije mwereye mwese mwiriwe bwakeye umugoroba mwiza igitondo ciza umuhingamo mwiza ivana naho uherereye ndazi ko Budget TV mudukwikana muri kwisi yose. Ndababwira ati aho uri hose ukaba unezerewe wibuke ko arababaye ukaba babaye wibuke kuzonezerwa aho muri mwese mwihangane. Ni Simon Pro Band kamati kumwe na Nyama akaba ari umukameramani wanje do ama image ameze neza tudatevye tutabicishije amajambo nkuko mubona hari umuntu turi kumwe umuntu adasanzwe n'afite talent. Nababwiye yuko muri Budget TV ngirazi ndabaha abantu bafite talent abantu bose bafite talent ngiye kuzandaho amakuru yabo mubumve byagenze gute batanguye gute bageze he talent bafise imeze gute ibafashe iki muri industry na cyane niyo turiko turakora ko industry entertainment na cyane reka nangure ndamuramusa mu guest wacu ni bon Ndameze neza baba fresh yani. Nkuko mumubona ushaka kwibaza ati ninde haje na kintu nakiwe nazobazana kuri Budget TV ndaba amakuru akinywa mariresi umuziki gospel filme sport ibintu byose bishoboka uyu nasho kwibaza ati ninde. Sino bavuga reka mwivuge izina ry'akazi mwivuge n'amazina yanyu y'ukuri muce mugira ko nivyo musanzwe mukora. Amazina abavyeyi bampaye nitwa Rahir Abdullah mugabo iyo ndi mu kazi ni bombardement intare y'umuji from East Media abrundi muyenga rugari. Wamaze kumumva ni MC Bombardement kwazina karagoye. Bombardement ni bombardement mu Gifaransa ndibaza. Yes ni bombardement yene kama kawere just to bomb yene nuguture kurimbura. Yes ni bombardement bro. Yes ni MC Bombardement asanzwe asigura filime n'indirimbo agasanzwe ari muri label ya East Media. East Media ni iki kwanza? East Media ni label nkoramo ni label yani turakina amafilime amakomedi tukongera kandi tugasigura kandi n'indirimbo hamwe n'amafilime mu Kirundi tu. Yes East Media ni ikorera mu yinga yana ho bita mu rugari mu city yani. Yes MC Bombardement ushaka utarumva ibikorwa vyiwe ushaka kuja kuri Facebook page yiwe ukandika MC Bombardement ucangura kubona indirimbo zisiguye twatirimbo twose wahora wumva tukujyorera twitwe ngengwatira mubiri wahora wumva ukabona insiguro yatwo kuri page yiwe ushaka kuturonka ko ukaronka insiguro yatwo ukumva amajambo meza y'urukundo turimo. MC Bombardement idea yo gusigura indirimbo cyangwa amafilme mu Kirundi yaje gute yavuye? Nararavye nsanga aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta muntu n'umwe asigura ibintu nk'ivyo by'amafilme n'indirimbo mu Kirundi yani n'abanyarwanda bonyene babikora. Ndavuga ati none basha twebwe nta mpano dufise nta rurimi tuzi no abanyarwanda baturushije ikibasi
ndavuga ati no mu Burundi natwe irifo yuko kwanza natwe tuzana agasiguye mu Burundi. Yes, ndavuga rero nanje reka ndakazana. Byatanguye nyene mengo nivyo gufyinata nyene yani byo gufyinata mugabo mu nyuma ndaronka umuntu ambwira ati baba yana komeza man fresh yana ino ide uzanye ntisanzwe yani komeza rero ukore uwo muntu yani yatumye ibyo gusigwa ndavyumvamo niwe yaci anshano muri East Media bamwita ari Frank big up sana baba. Yes, cyatumye rero niyumvira gusigura filime n'indirimbo mu Kirundi n'abanyarwanda nabonye mengo yani mengo bo twebwe kubera ikintu twagomba twumviriza filime zabo canke indirimbo zabo ziseguye mu Kinyarwanda. Ndavuga ati no natwe tuze turumviriza filime n'indirimbo biseguye mu rurimi rwacu ivyo bari fresh sana yani. Yeah. MC Bombardment kasigura filime ndashaka gutandukanya yuko ari umurundi cyangwa ari umunyarwanda naho uri umurundi umuntu akumvize mvumenga umunyarwanda nyene kubera iki icambere kwanza mama n'umunyarwanda iyo ari muhera rero aguma avuga ikinyarwanda ugaca usanga nanje rero yanikindimo ndakivuga buke ikindi naco kandi turamenyereye cyane ziya filime zo zisiguye mu Kinyarwanda aga amatereme rero iyo muri ziya filime yani ziba zisiguye mu Kinyarwanda usanga natwe mengo nizo turimo turakoresha nyene zatujemo yani ntitube dushaka kuvuga ikinyarwanda mugabo gusa kubera nyene twakimenyereza filime zabo twazirade cyane yani usanga rero wavuze ikinyarwanda citayemo yani kandi udashaka kuvuga ico Kinyarwanda yene nizo mpamvu zibiri yani zituma umuntu uzeya mu filime zanje canke indirimbo bakunda kumvamo akantu mengo na Kanyarwanda gusa ubu ndikunda bihindura yani ubu nukuvuga ikirundi ciwacu kamere yani. Yes MC Bombardment ari smile nkuko mumubona nabwiti sinzi ganda basondeka kuri Budget TV MC Bombardment nkitangura kumva indirimbo ya filime asiguye navuga ati ruruntu gurupapa rukaze rukuze byagenze gute umuntu akiri muto nka wewe ushobore kuba ukora ibi bintu mugiye tubona ababikora mu gihugu cy'u Rwanda canke Tanzania cyane n'ahandi abari abantu bakuze bahumuye ya intuze kwanza jewe mu buzima busanzwe canke ukuntu nimereye yani ndi umuntu mengo acapuse sana yani ndi umuntu mengo ashaka ibintu byose yani mbenda birimo kwanza nka MC Bombardement sugusigura gusa vyo nyene kwanza nkora ndi n'umuririmbyi ndafise indirimbo zibiri kuri YouTube ndi kandi ndi n'umudansire kandi yani mbashaka menga ibintu byose ndabijemo yani rero sinaravye ngo je ndi umwana canke ndacara umwana gusa nyene nkuko mumbona gusa ibitekerezo byanje bifise baba ni binini sana yani mugabo gusa nyene naravye ndavuga ati no nanje no irifo yuko nanje baza baranyumviriza mu matelefone yabo mu mateleviziyo yabo nyene kwanza nanje kubera naraba nyene yani abanyarwanda nkumva nyene mengo banjyanya kantu nyene mengo baranjyanya kantu tubaraba mu mafilime amatelefone abantu bose ugasanga turimo turabumviriza yani ndavuga ati no nanje rero irifo yuko iyo ide yo gusigura amafilime ndayizana naho uko nobangana uko ariko kose mugabo gusa yani nsigure na sukuvuga ngo ndi mutoya no ahubwo ivyo nkora bingana gute yani biri kuri level ingana gute je ivyo nkora naho wowe uri muzehe yani dufate nk'abagiye abantu basigura ajya mu ntuzi ya mu Rwanda hari habo nduca gusigura kandi nanje mfise imyaka mike cyane gusa nabo bafise mu matrane je nange ndafise mu macumi kandi ndazi hari habo nduca ko yagende yizeye namwe kandi murabizi abafana banje murabizi MC Bombardment ndi ntare yo moji kwanza barayize ugasiguye. Yes. Uvuze ngo wabikoze kugira aze barakubona ntiwabikoze for business arikoze kugira abantu baze barakumva mu TV yawo no. Yes, gusa ubwa mbere nabikoranye numvuga ati ya imana nanje yomfashe ebana bakaza barayumviza mu matelefone ubwa mbere niko navuga gusa ubu ni business man kubera ubu harimo n'agafaranga hehe hose yani intuze ya kusho barantumera umuntu azigeze zitandukanye akavuga ati wewe naho wowe uri muyinga twese gukeneye Gitega kama MC Bombardment uzutwike kuri stage yani ukubite nkakubita Kayanza barampamagaye Ingoze barampamagaye yani ahantu henshi hagiye atandukanye barampamagaye kubera kubw'ibikorwa byanje nkora. Yes. MC Bombardment akakazi novuga yuko kamutunze canke kamubesheje canke abona yuko ejo canke ijya ejo kazomushikana kure kikamushikana ku ndoto ziwe. MC Bombardment kano kazi nkora yani icambere kwanza karampi noti icya kabiri karanyambika fresh nyene nka icango nyene nka tera style nkamera neza nka mota neza ibintu byose yani kintu cyose shaka yani ncanda kironka kubera
kano kazi ko gusigura so gusigura gusa ndaja no kuri stage nyene nkatwika kama MC master of ceremony nyene nkatwika kuri stage baranzi yongeze kuri stage mba ndi ntare yumva yani kano kazi ko gusigura yani ni fresh sana yani ni business nk'izindi yo twigeze kubona ka video karimo sound ya Loki akavuga ati dori photo ngundiza ko tuwe mu mwana asa natwe yari Loki yari kakuvuga cyane ni montage mwakoze ya Rocky di ntuze kabutindi ntuze ya ujya senior kwifarashi ntuze ya ujya junior giti abo bose nta muntu umwe tutavugana byumvikana rero yuko nimba kajya ka video warakabonye ni fresh sinaga postinze yani just ngo yani ngo nigaragaze nko kumengo sinzi Rocky turavugana sana ni kuri Instagram ndafise na neme yewe ya WhatsApp gusa naho bigorana kujyanga nyishure gusa turavugana rimwe na rimwe kenshi tuvugana kuri Instagram nta musobanuro nuzo hari ya mu Rwanda yani yene ugeze huje tutazinanye wapi reka wahe intare y'umuje MC mani baranzi kwe n'abahari ya mu Rwanda baravuga ati baba yani respect sana we komeza kweri urafise impano idasanzwe yani barabizi bagende kuri Facebook page wanje hari kibikorwa byinshi nejo nasize kakandi kantu akarimba gashasha yene cukabona yani bagende kuri Facebook page wanje bagesho kubera yanije ifilime zi wanje uranezerwa abarisho abari yani vyose yani urahakura ubumenyi yani uratwenga kubera indirimbo zi wanje ntabura amakano ntogeyo ndasetse yani harimo na comedy iyo ndiko ndasigura yani natse mugumuryoherwa ama stress ndayavura man uvuze ko karimbo heruka gupostinga nawe nyakarimbo ka Meddy my VOW heruka gupostinga vuba cyane ntiri bukavuze ngo kadusigure copyright za Meddy zavaze dufata gusashaka udusigure nka masegonde nka 5 amajambo amwe mu majambo wibuka ari mu ndirimbo ya Meddy abantu batumva kongereza ijya ndirimbo bumva sound bakabona ama image ariko badashaka gutahura neza amajambo akomeye ari muri ijya ndirimbo ya Meddy ufataka auto jambo duke woba wibuka mutwe wasiguye ducishirize mani numva mengo vyongora itari miravuga gusa iri kiravuga numva byo fresh gusa nkubu ntiri kiravuga yani sino yivuga ku muntu wangu ndayiririmbe cyo nonga ndayisigure mengo ntivyogenda fresh nimushaka kuyumviza ugende kuri Facebook page wanje iriko narayishizeko ejo ni aheze umunsi umwe ndayisizeko gusa my VOW sindayibuka fresh ingene genda gusa yani yabiri kiravuga nayisigura live baba intare gusa no kubera indirimbo itaremera avuga kwere yani gusa harako nibuka kada gatangura havuga ati God found me a woman imana yani yarandonkeye umugore my woman my priority yani umugore wanje my priority ngira kamaro cyane sana yani baba yabiri kiravuga twacha twiga show hano buzz ego nakibazo nizire ko muja kujya kuri Facebook yiwe MC bombardement mushe kumva amajambo ari mu ndirimbo my VOW mu Kirundi kandi ciza naho harimo akanyarwanda nta kibazo gusa Burundi and Rwanda ya the same so gato rero nashaka tuje kuri filme yoyo hariho filme yitwa Shaolin Soka niyo filme niko ga filme je nakuboneye kuri kusigura murakabona ga filme ku muriro naga filme batera umupira ukaza waka umuriro shaka rero ducishirize ko gato kugira abantu byukuri umve ati ni wa muntu Shaolin Soka yalahuma Shaolin Soka mani sindayibuka kubera ni ntihenze ni nka filme ya gatatu natanguye gusigura kajya kara gace gusa nasize kuri Facebook yani filme maze gusigura ni nyinshi sana yani gusa harizo nshaka kuri Facebook copyright mani nini uri kuri bagaca bayigira yani gusa Shaolin Soka sindayibuka fresh habo gusa yani mani no masana yani sindayibuka kubera ni yakera ni ya 2019 mengo utugeze 20 baza sindayibuka fresh yani yes MC bombardement wifuza gushika muri aka kazi kawe ko gusigura filme ebana nshaka yuko buri muntu wese azi ikirundi utakizi nawe azogerageza akivuge kubwa MC bombardement nifuza yuko agasiguye mu Burundi ko tsimbatara yani kubera ino mu Burundi agasobanuye ko mu Rwanda niko katsimbataye man umengo rero mengo baturi hejuru sana yani mengo si fresh yani mengo ninka kujya kuntu wambara ikirato wacurenza yisoga isindani no
ndavuga rero ati MC Bombardement bana je nshaka gutsimbataza kano gasiguye mu Burundi iwacu kubyo bwaho yani uburundi bwose intara zose zigize uburundi yani agasiguye gatsimbatara izo ako gasobanuye bakakibagira ivyo biti yawe ivyo bimomo yani birirwa barahayagiza yani je nkabibomora kuba ndi bombardement nkabirimbura yani nkakuraho agasiguye mu Burundi kagatsimbatara zaidi. Hari bavuga yuko gusigura indirimbo bituma bituma izindi filime gusigura amafilme bituma izindi filime zo mu ivyo bihugu zidatera imbere. No kubera yani uburundi ino twebwe mu Burundi yani hariho abantu badatahura ziriya filime ziba ziseguye mu Congereza mu Gifaransa Icyesipanyol canke mu giki ntavyonzi yani rero twebwe izahariya yani sinzi ngo novuga gute kubera ino zigeze mu Burundi zidasiguye zoreba abantu bize gusa n'abantu bize kandi hariho n'abato bitahura fresh rero niyo mpamvu rero yani lazima habe umusiguzi azara basobanurira fresh bari nabo ivyaboreje sinzi sindavyitaho sana yani je ndaba ku gihugu canje yani igihugu cacu tuvuga ikirundi si Congereza si Gifaransa nimba ari icongereza nimba ari Gifaransa nimba ari Igiswahili je ndayisigura mu kirundi kugira ngo abarundi yani tugume turyoherwa twibereho mu mahoro kubera hariho infilime zahariya mu ntuzi zo hanze zitwa inspira tukazirebera ko ni fresh sana kubera hariho ni filime zahariya zituma abarundi banezerwa bivanye na ni filime kuntu bayibonye inyigisho bayikuyemo yani niki gusa abahariya sindabitaho sana je nita ku gihugu cyo gwanje baba. Yes. MC Bombardement umuntu ashaka gukunda nk'akarema akavuga ati je shaka ko numva nk'isiguro yaje yako mu Kirundi urabimufashamo canke bigenda gute? ndi muri label East Media yani tuba dufise playlist y'indirimbo tuba tugomba gusigura gusa kandi hariho n'abantu bama badusaba ati dusigure ino ndirimbo nkashikiriza ati baba ino comment ino ndirimbo bayihuriye kari beshi reka bariyo cansigura tuyishire ngaha muri playlist. Yes nkacare ndayisigura sana yani hari n'abantu bavuga ati mayine none kusigura zige ndirimbo z'icongereza gusa mani izigiswahili zo mu bindi bihugu kwe kutosigura izo ngaha mu Burundi kandi yani no ngaha mu Burundi hariho abavu yani abaririmba izigifasi z'icongereza iziki ndavuga ati ntangorane aho ni fresh sana nasiguye indirimbo ya Black Jiri mu Giswahili bita bado nayisiguye kuri Facebook page iriko sigura ijya good morning ya Wiz Designer nayisiguye sigura zero by Loliro sigura na feelings by Momo Melody kuva muri Master Music n'izindi rero ndirimbo z'abarundi ziba zirimo utwongeza dukeya gusa kugira ngo yende komeza guhitinga iyo ndirimbo nkaca nsigwa twongereza ikirundi naco yani bakabandanya bacumbiza fresh yani yo. MC Bombardement tiko turaraba industry ya filme mu Burundi sanzwe kina na filme niki uvuga kuri filme aho filme shasha nko murakora ni up harabaye tubwire gace kuri iyo filme dusa n'abarangise. Once upon a time episode ya gatatu canke sekera harabaye episode ya gatatu niyo tugomba dusore muri iyi misi nko mu ndwiza bidahindutse mani ni revolution kubera narabonye filime nyinshi zo ngaha mu Burundi yani mengo nizaninde twumviza kera mengo ni nkina mico muri East Media rero CEO ari Frank avuga ati no kubera iki reka natwe rero tuzana yani cyo bita revolution muri filime ndundi tuyishe kuri high level avuga ati rero yani ntidukina ninde ntidukina nkina mico ntidukiniki reka dukine film action yani ni action harimo kandi nabiga ibintu yani ibintu by'imbaraga ibintu nyene sika filime z'ubwenge ku bantu bazi izi filime za Avengers ziga The Flash zi Smallville twaje tuvuga ati none ngaha mu Burundi twebwe nitwokina filime kandi nitwokina filime isanzwe zijya kubera mengo zo bari ninde mengo zo bari biganiro kubera iki abarundi bose ntibakunda ibiganiro ntibakunda inki kadukine action zirimo imbaraga. MC Bombardement nawe kama kaweda nk'intara y'umuji ashayisigura mu Kirundi ibintu rero abantu ibice biza kuri low level bive kuri low level bije kuri high level. Yes. MC Bombardement nagerageje kuronka ya ndirimbo ngira ndagwe casque uraza kudisigura ndibazo zo buri kurayumva ndazi icyo mukeneye namajambo yo kumva mwija ndirimbo ahama sondaze musanzwe muyizine ushaka kugenda ukavuza bikajana. Yes hapo fresh buffer ari abantu bayikunze cyane baba bakeneye kumva ati
mu by'ukuri iyi ndirimbo irimo amajambo avuga iki? Amajambo ameze gute? Twagiye punguza volume. A bombardment. I'm back again. Burundi muyinga rugari. Isi media. Imana ayandonkeye umugore. Umugore wanje ningira akamaro cyane. Yankundiye uwo ndiwe. She fell in love with who I am. Umugore wanje asobanuye isi yose kuri jewe. Urankunda cyane. Cyane kurusha uko nanje nikunda. Ivyo reshaka yuko wewe ubimenya. Uranyizera cyane. Cyane kurusha uko nanje nizera. Niyo mpamvu nanje nshaka kukwihera urukundo. Kubera yuko yo nifungiye amaso yanje. Mbazi yuko neza neza uri ngaha uri kumwe nanje kandi uzohaguma iteka ryose. Woba uzi igihe inshuro zose nagusengeye. Naragusengeye inshuro nyinshi mukundwa. Ba uwanje ibihe byose. Ndagusezeranya kandi yuko ntazokwiga ndakureka mukundwa. Kubera yuko iyi ari indahiro yanje. Agenda uwawe nawe kandi uri uwanje. Ndakwihereye urukundo rwanje. Iyi kandi ni indahiro yanje. Niwabona imvura nzokubera umutaka. I will be your umbrella. Ndakwihereye umutima wanje. Iyi kandi ni indahiro yanje. Urukundo rwacu ruzobaho ibihe byose. We nurindire gusa uzobibona. Uzobibona we gusa nutegereze. Ndagukunda nka kurya Yesu yakunda urusengero. Nta muntu umwe yagusimbura kubera yuko we uri uwa mbere. Ngiye kukubera umwizegwa. Ngiye gutuma imisi yawe iba myiza cyane kurushaho mukundwa. Ngiye gufata ububabare ndabushire kure yanje, kure yawe mukundwa. Mukundwa urankunda cyane kurusha uko nikunda nanje ubwanje. Ivyo nshaka yuko wewe ubimenya. Uranyizera cyane. Cyane kurusha uko nanje nizera. Niyo mpamvu ushaka kukwihera urukundo. Kubera yuko iyo mfunze amaso yanje mba ndabizi yuko neza neza uri ngaha iruhande yanje kandi uzohaguma ibihe byose. Woba uzi igihe inshuro nagusengeye mukundwa. Nagusengeye inshuro nyinshi mukundwa. Ba uwanje ibihe byose. Ndagusezeranya kandi yuko ntazokwiga ndakureka mukundwa kubera yuko iyi ari indahiro yanje. Isumaivo uri wanje nanje kandi ndi wawe. Ndaguhaye umutima wanje. Iyi kandi ni indahiro yanje. Niwabona imvura nzokubera umutaka. I will be your umbrella. Ndakwihereye umutima wanje. Iyi kandi ni indahiro yanje. This is my vow. Ibi ni ibyiteka byose ni iby'ibihe byose. Ndakwihereye umutima wanje. Iyi kandi ni indahiro yanje. Niwabona imvura mukundwa nzokubera umutaka. Ndakwihereye umutima wanje. Iyi kandi ni indahiro yanje. Isi media our talent msipopatia bombardement izo Burundi muyinga rugari. Yop. Yes sir, thank you very much bro. So mwamaze kumba ne musi bombardement nje kudusigura indirimbo my voice muririmbyi Meddy. Nizire ko ushobora kuba wari wakunze indirimbo kabutaro bwumve amajambo avugwa muri iyo ndirimbo uyu munsi urayumvise. Musi bombardement akantu umva ari kuvuga nta kubajije ukabwira abakunzi ba Bujumbura TV n'abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi bawe muri rusange. Icambere kwanza abarundi bose muri rusangi aho bava bakagera yani bakunde ibintu bisiguye mu rurimi rwacu rw'ikirundi.
apana ikinyarwanda brother, sindababwiye gusa ngo ikinyarwanda yanizya filime zo mu kinyarwanda ntimuzireba, harabazikunda sana gusa MC Bombardement ebana ndahari kubasigura ifilime n'indirimbo mu Kirundi, cyo ni cyambere. Icya kabiri kandi naho ku bakunzi ba filime zo mu Burundi, ku bakunzi ba action, ku bantu bakunze ifilime nka ziga za Marvel Studios, Smallville, Superman n'izindi, twese bafitiye filime idasanzwe bita Kera Harabaye cyangwa se Once Upon a Time. Tugeze kuri episode ya gatatu, tuzoshutinga episode 50, tugeze kuri episode ya gatatu. Kandi zose tuzozishutingira mu Burundi kandi tuzogerageza dushutinge mu ntara nyinshi zishoboka zo mu Burundi. Cyo ni cya kabiri. Kindi nacho brother, mukomeze munshigikire sana ku Facebook page ni MC Bombardement. Channel ya YouTube ni MC Bombardement. Kuri channel ya YouTube uraza gusanga ko n'ibiganiro by'amateka, amateka y'abastare cyangwa amateka y'ibindi bintu yani. Na uza gusanga kamateka ya Roliro Simba kuva akivuka gushika aho ageze ubu muri 2020. Narayakoze neza cyane, nongera nkora n'andi mateka y'abirabure. Urasanga ko n'indirimbo zanje kandi zibiri. Kandi uraza gutanga bavuga MC Bombardement man kashoboye ibintu byinshi. Hariho indirimbo iri kuri YouTube channel yanje bitwa C'est toi, nziza cyane, romantic song. Urayisanga ko ico ni cya kabiri n'imbere cya gatatu. Kindi naco dukomeze dushigikirane twese muri rusangi. Eban commentaires za you brother ndazikeneye wallahi. Ushaka inomero ya WhatsApp ni 661 97 44 75. Nkorera muri East Media ebana Burundi muyinga rugari kwere kama kawaida. Yes. Nkuko mwamumvise je nambwe sinzi genda basondeka ndabazanira abantu bafise talent, abantu bafise ikintu bashaka gusharinga kuri mwebwe canke ku gihugu. MC Bombardement inzire ko nundi munsi twabakenera tuganire ku kazi kacu canke kuri entertainment ndonde, nizira yuko muzoduho mwanya. Ebana umuvyeyi wanje, mama wanje, umufana wanje wa mbere ebana mfise kwiri iyi ni mama wanje yambwiye ati uzozurumvira abantu wicisha bugufi, ufasha abo ubona bakwiye gufashwa kandi uzobafashe mu byo yani ushoboye byo byose wicishe bugufi yani byose yani ndabikesha mama wanje niwe mufana n'ikintu cyose, nimba ari indirimbo nimba ari filime ngoma ndayisohora mama kwanza manza kuyumviriza nayisonda ndamubwira ati nje ngoma nkore kano kantu cavuga ati rero ushire batuno tuntu mwana wanje tina mama respect sana kweli. Hama Burundi Today TV bana Buja Today TV. Buja Today TV. Man, iyi channel wallahi mukande subscribe kubera ino channel irakora sana. Bamvumbuye kuri je sinzi ngene mbonye banguye kusana. Ini byumvikana yuko bakora sana. Mukande subscribe kuri urabona ibuto mu buryo itukura subscribe cyangwa sabone. Ufyonde ko gusama no gukora ko gusa nkuko uzobejeje. Muciye muja no kuri channel yanje MC Bombardement. Mukande subscribe nabafiti ibintu byinshi sana yani. Ifilime iminde inyamerika indundi ebana zose sana yani. Nguza ndamigisika kugira ngo ndabaryohe. Filime yanje murabizi uraba filime ukarabira comedy cyarimwe ukarya show icyarimwe party ebar icyarimwe. MC Bombardement intare y'umuji Burundi muyinga rugari. Imana ikomeze ibahe ebar yani ibongereza imigisha yanyu sana zaidi. Nko muvyumvise kubona MC Bombardement from muyinga rugari naje nabimenye inaye y'umuji batinya. So ya Simon Pro Band kama tukakumwe na nyama nkamanda kwibisika utakora subscribe ndakasubiyemo ukore subscribe na notification kuri Buja TV na channel ya MC Bombardement kugira ubandanye uronka ibintu biri update banayibona amakuru ya entertainment ndundi ari update nkabandi basize mvuga ati mugahamwa mubahwe Imana ibafashe Imana ibarinde